iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu ari na yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza kamakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru tuza kugaruka hanini ku biriko birabera mu biro vy'umukuru w'igihugu kwa Ntare, aho ibihangange vyo bitumva iki kintu cakozwe. Muti ico cakozwe ndike turaza kwikigaruka ko umutegetsi atorohewe kuri ubu akora mu biro vy'umukuru w'igihugu ni Girene Rosine Gatoni. Uyu akaba ari umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu wa President Evariste Ndayishimiye. Ibihangange biriko birashira ikosa rikomeye cyane kuri uyu muvugizi w'umukuru w'igihugu, ndetse bikanavugwa ko ngo vyo vyarumvikanye ko Rosine Gatoni akwiriye gukurwa bakazana umuvugizi mushasha azoshobora gushira umukuru w'igihugu ku murongo. Ngubundi ngo umuntu yagerageza kubahuka umukuru w'igihugu yari General de Brigade Jules Ndihokubwayo. Uyu nawe akaba aherutse kurungikwa guserukira Burundi mu gihugu c'u Buganda. Abandi bose baramutinya ngo ntibashobora kumubwira ivyo adashaka. Muti Rosine Girene Gatoni ibihangange biriko biramuziziki. Kuva President Evariste Ndayishimiye atangaje ko Eden iri mu Burundi, ko ubwato bwa Noah bwavuye mu Burundi buja muri Israel, maze ababurimwo babonye inzuzi zaho bazitiranya n'izo mu Burundi. Ibihe bitoroshe vyari bitanguye ku muvugizi w'umukuru w'igihugu ari nawe mukuru w'ibiro bijejwe amakuru muri Ntare House. Amajambo President Ndayishimiye yashikirije mu nama rukokoma yo kwiga ingene igisata c'ingenzi cotera imbere yarashavuje cyane ibihangange mu butegetsi bwa CNDD FDD, harimo nabo mu rwego rw'abajenerali. Ivyo bihangange vyari bimaze guhanura ko umukuru w'igihugu kugabanya incuro ashikiriza amajambo, vyongera bisaba ko mu nama zikomeye atosubira kuvuga ijambo ritanditse. Amakuru y'ibanga dufise avuga ko benshi muri bo bagira bati dusanganywe ibibazo vyinshi ku buryo twebwe nyene tudakwiriye guha imyami abanzi bacu badutera. Ijambo ryarateguwe ngo President Evariste Ndayishimiye aranka kurisoma. Abantu benshi bakurikiye ijambo ry'umukuru w'igihugu muri iyo nama rukokoma bataye ishavu ku muvugizi w'umukuru w'igihugu be n'abahanuzi biwe. Benshi bibajije ko abo bahanuzi aribo batamufasha ngo bamutegurire ijambo, ariko sivyo na gatoyi. Umwe mu bahanuzi bakuru b'umukuru w'igihugu yaratubwiye ko ijambo ryiza ryari ryateguwe. Rimwe ryari mu rurimi rw'igifaransa, irindi ryari mu rurimi rw'ikirundi. Umukuru w'igihugu rero ico gihe yahisemo kuvuga ikirundi, ariko ijambo ry'ikirundi ntiyashoboye kurigumamwo, yaciye yivugira ivyiwe. Aha rero nibwo yatangura kuyagira abari aho ngaho ivya Edeni, ivyo vato bwa Noah n'ibindi. Niko kandi no kutubwira kagatwenga agira yumvise abarundi bavuga ko ubuzima buzimvye. Ikosa rero ibi bihangange n'ubundi biriko birishira kuri Girene Rosine Gatoni, ngo sukuba adategura ijambo ry'umukuru w'igihugu, ahubwo nuko adashobora kumugondoza gusoma ijambo ryanditse. Ivyo bihangange vyumvikanye ko Rosine Gatoni akwiriye gukurwa bakazana umuvugizi mushasha azoshobora gushira umukuru w'igihugu ku murongo. Ese ninde yoshobora guhanura President Evariste Ndayishimiye? Benshi bavuga ko President Evariste Ndayishimiye kumuvana ku ngingo yafashe ari ikintu kitoroshe, ngo mbese kumugira inama vyo bisa n'ibidashoboka, ari naho ushobora kumugira inama ugasanga yamaze kubivuga mu ikoraniro ry'abantu isinzi baba bakoraniye aho nawe ateraniye. Ngubwo umuntu yotegeka umukuru w'igihugu ivyo avuga arashoboka. Abazi Ndayishimiye neza bavuga ko bigoye kumuhanura, akora ivyo afise mu mutwe gusa. Amasoko yacu akavuga ko umuntu yoba yagerageza kumwubahuka yari General de Brigade Jules Ndihokubwayo aherutse kurungikwa guserukira Burundi mu Buganda. Ngo wanyuma asigaye yobikora ni Angelina Ndayishimiye nawe ngo nimba abishaka.
abantu benshi baravye imyampiri ko iraterwa Rosine Gatoni bati ntibamureke ikosa siryiwe ngo nima Perezida Ndayishimiye ashobora kwemera ivyo ubwato bwa Noah bwubakiwe mu Burundi ivyo abanyamerika bahabwa amazi no Burundi kugira babeho ivya Adamu na Eva mu Burundi nta numwe azomuhanura ariho gahubwo ngaradutohoreze aho Kahini abunze mu Burundi uyu ngo yama kwegera abarundi kwica bene wabo nkuko bitangazwa n'urubuga rwa Facebook rwa Pacifique nini nahazwe nubundi aya majambo Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije n'amajambo yateye benshi ukwibaza gutandukanye gusa kandi ibihangange vyo vyari vyitavye iyi nama vyarumvirije gusa birifata ku munwa umukuru w'igihugu we akomeza atwenga cyane ndetse ariko aratwenza ari nako yariko atwenza abo bari bitavye iyo nama mu yandi makuru bati ni gute wogwana n'umwasi w'iterambere turaza kubigaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye gusa mu ntara ya Kayanza inzoga nka Amstel canke Amstel ntoya ngo zabaye muzibuye mu gisagara cyose ibi bikaba vyiganwa na bamwe mu bihereza ivyo binyobwa ngo hagomba hahere indwi zibiri atakinyobwa ca Amstel kibonetse na Primus ngo iboneka rimwe cyo kimwe na Primus ntoya hamwe na Amstel ntoya be na Primus Black izigerageza kuboneka ngo ni Royal na Boko izo nazo ngo abakunzi bazo bakaba atari benshi muri no minsi ngo usanga bigoye kwivuna kanyota gukora imanza canke kuzimana abashitsi kubera iryo kena rya bimwe mu binyobwa bihingurwa n'ishirahamwe Brarudi abadandaza b'ivyo binyobwa bo bavuga ko bwapfutse umunwa kuko ngo batari bake bakorera mu mazu abatari bake bakora mu mazu bapanze umwe muri bo agira ati turiko dukora duhomba kuko tutaronka ivyo bidandazwa uko abakiriya baba babikeneye kugira ngo natwe tudandaze turonke inyungu amafaranga yo kuriha inzu dukoreramo kuriha abakozi no kuriha amakori bakabamenyesha ko mu gihe baheruka gutegekwa gusaba impusha zo gukora licence de exploitation n'inomero ndangamudandaza bari biteze ko bagiye guca boroherwa mu kazi kabo none ngo ibintu vyaciye biyangara cyane kandi ngo n'urutonde rw'abadandaza rwaragabanutse kuko abatasavye urwo ruhusha n'iyo nomero batari bakiri kuri urwo rutonde bakaba basaba Brarudi gukora ibishoboka vyose kugira baze bararonka ibinyobwa bikwiye maze bashobore kurangura imirimo yabo neza ngo bareke gukora bahomba ikindi basaba nuko abajejwe kwegeranya amakori n'amatagisi boza barisunga bose ingene umuntu yadandaje Emmanuel Hatangimana aserukira ubushikiranganje bw'ubudandaji mu karere k'uburaruka avuga ko muri ubwo bushikiranganje ico kibazo c'ikena ry'ibinyobwa vya Brarudi bakizi ariko ngo abarundi ngo Brarudi ivuga ko ngo mwino minsi itariko irakora ikinyobwa ca Amstel nabo ngo ntibazi ikibazo yagize nkuko bitangazwa n'uyu muvugizi wo muri ubu bushikiranganje bujejwe ivy'ubudandaji mu karere k'uburaruko Miyandi makuru kandi nkuko twe twabibagejeje ko ku munsi w'ejo uheze aho umunyezamu w'ingoro ya Seneri Miburo Poro yari yafashwe n'igipolisi ndetse n'uhagarara igendereza mu gisagara ca Bujumbura kuri ubu rero umunyezamu w'ingoro ya Seneri Miburo Poro yarahawe arekuwe inyuma y'iyo nkuru ivuga akarenganyo Miburo yakorewe n'umukuru w'igipolisi mu gisagara ca Bujumbura Colonel Ildefonse Bivahagumye uyu akaba yari yamufashe amukuye ku ngoro y'umugambwe Seneri ku rwego rw'igihugu iri kumutanga Nord ariko umunywanyi wa Seneri Pipot Claude Batazira Mwarabu we yagumye mu gasho kigendereza ngaha mu gisagara ca Bujumbura kugeza ubu ico Ildefonse Bivahagumye ariko aramuhora ntikiramenyekana Mwarabu we yari yafashwe kubera bamusanze ari kumwe na Miburo Paul imbere y'ingoro y'umugambwe wabo mwaka urengura heze Seneri bujijwe ibikorwa vyose mu Burundi akamaramaza ngo kubona umugambwe utwara wihakubuza ibikorwa vy'umugambwe ugira kabiri mu gihugu no mu nama nshika murantunge no mu nama nshinga amateka
Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzucikanwe na dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Mpuza TV Imana iba hezagire.